nkuko bavuze nitwa Sindayigaya Hervé Chris benshi bakabanzi nk'umu sound engineer kubera duhurira mu biteramo bamwe muri mwebwe turamaze guhura rero pastor kumenga akazi kaheze ni bande wumva kaheze je agahejeje mwene mumva ko kaheze namwe cyane kagiye ku rundi rwego twari twavuganye na pastor ko ngenda kuvuga ku kintu ku muziki ahanini ya mugabo ku rwego ruri technical mugabo bivuye na cyane ku byo yavuze rero après ibyo amaze kuvuga nuvume ngo yavuze ibintu bikomeye cyane ku buryo nanje amajambo yamperanye kuko magaze nka mwebwe dusangiye umurimo w'umuziki twama turiko turitiranya na worship rero muri kimwe mu byo nategerezwa kuvuga nateza gusharingiramo mu mbabarire kubivuga gutya umuziki ndawufata nka instrument nakujye umuntu ashobora kuba afise imbugita hama deciding icyo yikoresha rero ikibazo numva no babaza ni ko mufise umuziki mukoresha iki mukoresha gute ko numva umengo ni ivyo bibiri tugiye kuganirako kuko tudatahura umurimo wacu aho turi twosanga turiko turakora ibitari ivyo au fait umaze gutahura icari cyo worship nk'ubuzima bwo guhimbaza Imana ubuzima bwo kubaha Imana hari igihe umuntu wese aca yibaza ati none umuziki ufise iki kibanza muri ivyo vyose ko twakuze tuja mu mashengero batubwira ngo uyu n'umwanya wa worship hakavuga indirimbo hama indirimbo zahera ngo worship iraheze ndabesha sivyo twamama yari ishengero nakuriyemwo twararimba ngo worship hamwe utanguye guconnecting ukaza wumva ikintu ati jinjinjinjin church news cakubitamwo church news none worship irangiriye muri church news hari hageze wowe wumvise yuko agatima gatanguye koroha kaza wumva birakase rero ahanini icyo numva nshaka guhagarara ko cyane mu byo nshaka kuvuga nashaka kuvuga surtout kuri responsabilité dufise mu bihe Imana yaduhaye muri responsabilité Imana yaduhaye mu ishengero mu gukora umuziki mu kuvuza umuziki nkaje nk'umu sound engineer ivyo nza kuvuga biraturaba twese ntibiraba abaririmbyi ntibiraba abaririmbyi gusa canke abavuza ama instrument gusa biraraba sound engineer uri kuri PowerPoint au fait responsabilité Imana yaduhaye no kumakinga sure yuko turiko turakrea ikibanza kitarimwo ico no kwita isamaza kuko nkuko pastor yavuze ko worship atari umuziki twebwe dutegura ikibanza ni nk'umuntu aza gasasa karago arindiriye yuko abantu baza kuryama dutegura ikibanza mu buryo bw'impemu dutegura ikibanza Imana iza gukoreramo kuko nje nkunda kuvuga ati worship start aho umuziki uherera twaririmbye twasirimbye twagize ivyo tugira twumvise amason twacreye ni bon ni vyiza mbwo ivyo byose birangiye niho worship ihera kuko ni Imana ibigira ikore kuko worship ibera muri intimacy rero responsabilité yacu numva umengo niyo gutegura ikibanza umuntu wari we wese aje nko ngakinjira hano yumva yuko ari kibanza kiza kumworohereza kuvugana n'Imana nkunda kuvuga nti
responsibility dufise niyo ku creating a free distraction environment kugira so that people can worship. Donc kugira abantu having that moment of intimacy without interruption. Niyo responsibility dufise ahanini. Rero ivyo bisigura iki mu byo turiko turavuga? Biraturaba nk'umu sound engineer, son iza kubiri kwiravuga gute? Eske ntiri loud? Eske ibintu ntibiparanganye? Kuko hari igihe abantu bahora binjira hano bumviriza son bakumva si environment bari bakwiye kuza gusengeramo, kubera son iri hejuru, mikro ivuga nabi. Aho ndiko ndavuga kuri side yacu aba technicien, abaririmbyi n'abandi ndabashikira, ukumva son ivuga nabi, ukumva mikro ziri hejuru, ukumva amapiano umwe ibereye hariya, handi umuntu yicaye nga wumva nturi comfortable. Njemba na igikorwa canje kiba cananiye. Mu buryo bw'abaririmbyi naho ngenda babwire ahanini ya ibibaraba, harazamo iskuririmba gute, uri kuraririmba gute, uri kuraririmba kugira bakurabe canke uri kuraririmba kugira abantu bumva Imana. Ko jewe kuri kote yiwanje nakoze akazi kiwanje bikagenda neza, we nawe uri umuririmbyi wafashe mikro, ese uri kuraririmba kugira abantu bumva Imana canke uri kuraririmba kugira bakumve? Aba musician, ese uri kuravuza kugira bakumve canke uri kuravuza kugira abantu bumva Imana, ubabere akarago bajyamako kugira bumva Imana? Kuko vyose ibyo teza gukora byose biteza kugaruka ku Mana, ntibiteza kugaruka kuri twebwe. Abantu ntibatezwa gusohoka hano bari ko baravuga ngo shanga ujya muririmbyi aririmba neza kweri. Abantu ntibatezwa gusohoka hano bavuga ati sha son yari ya grave. Abantu ntibategerezwa gusohoka hano bavuga ati yo wawe njya mu tipinge nariri inge navuza solo. Sivyo batezwa kuva hano bariko baradiscuta. Batezwa gusohoka hano baganiriye n'Imana. Ko Prudent atubwiye ati worship hari ama step atatu. Hariho kumva Imana, hariho kuyumvira, icya gatatu cari kwitanga. Rero tuje hano nje sinkora akazi kanje neza, uyu ntavuze neza, nabari ngaho oye bica bigenda gute? Rero ikibazo rero kenshi jewe ngira ndabivuge nk'abari muri no industry ya music, kenshi usanga tuza tutiteguye mu buryo buri personnel, kuko bihera muri bijya pasteur yavuze. Kuko nitwari sanse kuza hano tuje gutangura, tugeze hano tumaze gushika hano si wo mwanya wo gutangura kuvuga ati rero reka ntangure gusenga. Tumaze kugera hano si wo mwanya tuvuga uti ugira witegure reka twitegure. Oya, wategerezwa kuba wavuye hariya wavuganye n'Imana ubwawe personnellement. Kuko wamaze kuvugana n'Imana urazi icuje gutanga hano, ivyo navyo biza gukondisiona ingene uza kubikora. Ntucuvuga ntucubikora uko wumva ushaka. Rero nashaka mumfashe dusome 2 Chroniques chapitre 5 verset 13. Duhere kuri verset 13. Sinzi ufise biri hafi. Nuko bavuza inzumbete n'abaririmbyi bahuza amajwi bakumvikanisha ijwi rihuye, batazi Uhoraho bamukengurukira, bakavuza ijwi rirengera izo nzumbete n'amatowazi n'ibintu bicurarangwa, bagatazira Uhoraho, batuhoraho ni mwiza kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nuko ako kanya ngo igicu c'igipfungu gica cuzura mu ngoro y'Uhoraho. Muri version fise haravuga ngo mu mbabare ndabivuge mu Congereza ngo the trumpeters and musicians joined in unison to give praise and thanks to the Lord.
nashaka kwemphasizinga kuri aka kantu in unison. Kirundi bavuze ngo bahuza amajwi bari hamwe. Reka rero ngaruke rero kuri bya bindi nariko ndavuga. Ikibazo ni yuko tuza ngaha nimba twavuye muhira twasenze turiko tuyoborwa na mpwemu yera, twateza kuza turi muri unison kuvuza umuzika. Ikibazo ni yuko kenshi tuza dushaka ko abantu bafokasinga, simbuze ngo dushaka mugabo ni ikintu kitubamo twese, urumva uri kuravuza ushaka kugira ama passing code kuba musician abumva icarico umuririmbyi ashaka kugira ama cascade kugira atera ga high note, urumva ni ikintu kiza naturellement mugabo ukasanga ibiri ko birabera ngaha kuri stage ntituriko turabikora in unison. Ni make harakavuye kuri stage hano. Mwibuka aho nahereye mvuga nti responsabilité yacu niyo gusasa karago. Niyo gusasa karago kugira abantu bahure bumva ijwi ry'Imana. Nakunze exemple pasteur yatanze igihe yahamagara ujya mwene data ngo aje kuvuza sembale. Arayivuza mugabo hari ivyo pasteur yavuze nta numwe yavyumvise. Donc c'est ce qui se passe yo tuje hano tutiteguye, tutari muri unison, nta numwe aza kumva Imana. Pero umwese azana umutima wo guprovinga, umumisi akavuguza uko yishakiye, je nanje hari nkaba ndi mu vyanje, ndashobora kuvyextendinga nkavuga abakora decor usanga bayikoze nabi, umuntu yaza gusa kinjira ngakaraba insinga ingene ziriko ziruka kuri stage akumva biramoderanje. Ivyo vyose ça contribue. Donc ni responsabilité yacu twese yo gucreatinga iyo free space, iri free of distraction, iri free distraction kugira abantu bashobore kumva ijwi ry'Imana. Kuko mwumve l'objectif ituma dukorana niyo kugira twumva ijwi ry'Imana, si umuziki. Nagumye ngira image y'umumama igihe pasteur yako aravuga, nkaguma ndabikompara n'umuziki. Nagumye ngira image y'umumama naguma mbona ari ngaha hagati afise umukubuzo imbere yuko abantu bose baza. Afise umukubuzo ariko arakubura, nukuvuga ariko araprepara kugira abantu baza ahantu hasa neza, haza kuboroheza, haza kumva bari comfortable kugira bashobore kumva Imana. Yo cabibaza bakorofye, bagize neza, sari isa neza, badekoro bakoze akazi kabo. Twe natwe rero twatuza rero ni turu yacu, natwe twatuza na kavuyo. Microphone ntiziriko zirakora. Nitwa verify ko amapire aza guhera. Umu artiste hari ari ngari ko arakoma induru ntiyiyumva. Umu pianiste hano nta kinda keneye kumva muri moniteur yiwe, abandi bose bazivye ni jeje nyene nkeneye kwiyumva. Donc tugatangura muri ako kavu. Ivyo vyose biraza ku affecta the whole experience. Mugugiye kuraba ivyo vyose biva yuko tutari muri unison. Nituriko turatahura igikorwa yuko twese we are one team, tuje gukora igikorwa kimwe. Muri market turi muri team. Iyo ndiko ndagenda kuvugana n'ama team y'umuziki mu ma church, barakunda kumpamagara ngende gufasha amashengero w'ivya son, sivyo? Nkashika bakambwira atantwa ko tukubonye ni sawa, tubwira ikibazo dufise. Babibaza ko ibibazo kenshi ari ama speaker bafise, ari ama mixer bafise, urumva tubwira ikibazo. Bakaca batangara ndiko ndabasaba nti ndonderera musicien bose ndababona, abaririmbyi bose ndababona, nabo ba sound engineer bose ndababona. Ko ibibazo byose biba biri mu ishengero, abo bose barimo. Wogura son imeze neza, mugu udafise abazi kwisetinga neza ntibizovuga neza. Nimba wanonse uyivuza neza, udafise abamizisye bavuza neza ntibizopfa bivuze neza. Udafise abaririmbyi bazi gukoresha microphone, mumbabarire hari abo dora dushwana. Je ndibuka nageze kuja gukora ahantu atari ngaha mu Burundi. Hari umuntu ari kuri micro vraiment aririmba, mwumve aririmba neza cyane. Kandi
yari sélectionné parmi les meilleurs muri Afrika. Rero turagenda gukorera ahantu, ibaze umuntu aguma kubwira ngo je ndafise ikibazo na microphone yanje. Mwumve c'est la meilleure. Amaze plus de 20 ans lirimba ari ku ma stage. Kuko excuse ya mbere bacha bakubwira ngo none simbona impamvu, none ngo handi ko bivuga ngo ça fait 20 ans ndi kuri stage. None ugira umbwire gute ko microphone yanje ntazi kwiririmbirako? Ko nari namubwiye nti madame, au fait ufashe microphone yawe nabi. Comment est-ce que uzogenda gusigurira umuntu amaze 20 ans kuri stage ko atazi gufata micro? Yaririmbye mu makonseri renome professionnel yose, kuko hari amaregle. Ibyo byose rero kabisanga ngaha bikazana kavuye, bigatuma babandi bose baje dimanche atasha ari frustre, ya frustratinze mu sound engineer, abantu ntibigeze bumva neza ivyo ariko araririmba, and the whole experience is gone. Ukasanga nico kimwe nibwo twari kure kino sari dakubuye, hama tukaza tukaririmbira. Rero hariyo parti rero yo kubanza kwitegura uri muhira, ukamenya icuje kugira mwese muze muri mu mwuka umwe, in unison. Rero ndashaka dusome plus tard, abo baje bahuje amajwi, ivyakurikiye après nivyo biri interesting. Musomye munsi pastor, sinzi ko version yawe yabivuze, munsi baravuga ngo then the temple of the Lord was filled with a cloud, and the priest could not perform their service because of the cloud, for the glory of the Lord filled the temple of God. N'abantu bari muri unison, ibaze kuza mukicara mugahuza ibintu vyose, sari kuzura igicu ku buryo n'aba pretre bibananira gukora service yabo. Numva vyampaye igicapo cha responsabilité yacu. Hari ibintu vyinshi tuneglige, nama ndiko ndaraba pastor, birambabaza n'ukuri, birantangaza ingene mu nzu y'Imana ariho hantu hambere hari neglige. Nkaho ufata concert yiwawe ari concert yiwawe ugira ukore kubera ari yawe, ebana urabuza amahoro abantu bose. Abamizisiye bataje atan n'induru, usivye uragira scandale kubera ari vyawe, kandi wogenda kukubaza ati concert yarangiye utanza ngahe? 50 millions muga dimanche kubera atari vyawe, kacuza kugira kavuyo hano. Ufetse ibigaruka handi kudatahura ikiba catuzanya. Kuri jewe izo concert muzihebe, tuzihebe pe, hama tugaruke mu gikorwa duhamagarirwa gukorwa, kuko nico kiri très important. Je narakoze ama concert menshi, singiye kubabesha, narakoranye n'abakomeye bari hasi, bose twarakoranye. Ngiye kurangiza, ngareka ndangize gutya, muramaze gukora ibintu vyose wowe waripfujije mu buzima. Antwo wogenda kumbaza, narakoreye ku ma digital akomeye, naravuzanye, narahuye n'abamiziki bakomeye mudashobora kuba mwibaza, nabatoya bose twarahuye. I traveled, Imana yarangiriye ubuntu nda travelinga, muga muratsi kugaruka kuri conclusion yuko byo byose vyari ubusa. Muri make ikintu kimbabaza ca mbere no guhura n'undi mu artiste aza gusigurira, afise igicapo ca concert akeneye gukora, abona ibintu ngene bizohora bigera, mugabo ukiyumvira ingene ugira umubwire yuko ariko aratumwanya. Ariko aratumwanya mu bintu bitagira akamaro. Wanashima ndabivuge spirituellement bitagira akamaro. Kuko je ndashobora kubibabwira kenshi turangije ama concert urazi ibintu biba bihari. Bamwe bari mu madeni, n'ivyo byo biheje icubahiro Imana. Abandi amabifu. Abandi bari mu mabifu.
ivyo bihereza icubahiro Imana. Just some of those things binyereka yuko twari turi à côté de la plaque. Sintinya kubivuga, mushake mufate ivyo mubigwize n'ubusa imbere y'Imana. Ko ni gute ugira concert ukarangiza uri mw'ibifi y'umuntu utarishe ngo tuvuye muri worship. Imana yari yakubwiye. Mvuga kandi nimuntera amabuye. Ngize iminsi ndiko ndaganira n'abantu ko benshi baraza bakambwira ngo bashaka dukorana ivya worship session, canke live recording. Kandi abahereza agasokere ndakavugire no kuri kamera wanashima. Jewe umuntu anyegereye yambwiye yuko Imana yashize ikintu ku mutima wiwe. Sivyo? Ndazi benshi bagenda bavuga ngo ndazimvye. Musaba amahera. Muzi ko nsaba amahera menshi. Mugana ashaka kubabwira yuko nta mahera ndigera makinga muri bijya bintu. Wakoresheje icyongereza bw'ikirundi kuri abavyumva. Nta mahera urigira winjiza. Nta mahera ndigera ninjiza. Ko benshi dukorana kwa gusa. Ni bande bazi ko nkorana na Dudu ntigera mpemba. Ni bande bazi ko nkorana na Fabrice. Muragenda mubaze nta mafaranga arigeramo. Nta musi numwe turiga twicara ngo tudiskute sujet y'amafaranga. Kubera iki? Mugaruka cyusanga umuntu araje ariko arakubwira, kuko nje nta uri ikintu kimwe. N'umurimo w'Imana, umurimo w'Imana no wa data. Sibyo? Nanje ndi umwana. Ndi muri business ya papa. Muri business ya papa ngenda kwaka mwene data gute undi ndamusabe. Mugarero kacyusanga umuntu yaje arambwiye ngo ageragire live recording, turicaye turaganiriye ni bon. Mugabo agenda kumva au fond wanabaza ati none kwigushaka kwikora. Ukumva tangwe kubwira ngo urumva ngo maze giye ntakora gufuko ngaruka baranyibagiye nukuri kenshi iyo bariko barambwira ibintu gutyo mba numva niko ndatwenga. Bakwibagiye urinde. Tuvugisha ukuri, bakwibagiye urinde. Ko izina ryonyene turi apere kuvuga no kumenyekanisha ari rya Kristo, irya Herve ryaje ryari. Rero waje wese ambwira ati nukuri Imana yashize umutima wanje ikintu ku mutima. Ndamumviriza nkuko data ariko arabinsaba wo mwijuru, and I obey. Ufite kudatahura akazi tujejwe irresponsibility Imana yaduha. Reka ndavyite ubu ni Imana yatugiriye kubona turi aba musician, kubona turi gifted in that way. Turiko turabikoresha nabi. Twagize bamwe basigara aba star. Hariyo nawe uraba amafoto yabo ukabaraba ukavuga uti okay. Ufite mumbabarire. Je narakoze muri secular, narakoze no muri gospel music. Byose narabikoze. Nkababazwa nkarizwa no kubona yuko ivyo mbona muri secular no muri gospel nico kimwe bikantera ikibazo, bikambabaza. Sindiko ndabajuje kuko nanje defo biranshikira ko ndi umuntu muga n'umubabaro nje kubasangiza kugira basi namwe nimuze mubigwemo. Rero twige kumenya icyo Imana yashize mu minwe yacu, tukikora uko gitegerezwa. Niyo mpamvu pasteur avuze ati banza ugende ubaze Imana. Kuko jewe umuntu nafa pase narabaye shoke, hari umuntu ariko araza kumbwira turiko turaganira ku kintu c'ama concert, kintu cyo kurihisha. Cyo nkunda kubaza nimbusha, reka ndakivugira hajya kuri kamera d'ailleurs. Bantera amabuye neza. Mbere yo kuyumvira kuja kurisha concert ya gospel yivuga butumwa, nimba wiyita ko uri mu ivuga butumwa kubera kurihisha. Kubera ikibazo ca mbere nkunda kubaza ni shobuja ninde? Kuko shobuja ni wategerezwa kuriha. Uwagutumye ni wategerezwa kuriha.
benshi baca baza bagatanga ama excuse bagatangura bakavuga ngo urabona ngo bitwara ivyuma vyinshi umviriza nimba sobuja yakubwiye genda nuko afise budget yavyo ndabesha rero nimba sobuja ataraguhereza moyen zo kubikora ni wicare utekane reka kutumena amatwi reka kutugora reka kuza kutubwira ibintu ushaka kubimakiya uvuga uti ngo urumva ngo bitwara ngo uburyo bwinshi ngo fongo ko turanga urumva ego ndabitse ko bitwara uburyo bwinshi kuko ufise ivyo nzoza kumutora kwa gusa sibyo and some of us uje turi muri business ntudutora kwa gusa ndabesha muganga ikico nizera nimba réellement ari Imana yagutumye irazinge nibiriha irahagurutsa abantu bakabiriha kubera abo bantu bafise umutima wujya mu ntazoza henda bereke iyo mubonye abavuga butumwa bavuye hanze sivyo bakaza baje kugira ama campagne d'evangelisation hano niba bikora ku buntu none umanza ngo bari vyagusa niba ari vyagusa mugari y'umuntu aba yarishe kugira none ndakubaza nk'ubugize concert bati Imana yambwiye nje kuvuga ubutumwa quelque part sivyo yashize ku mutima yuko nteza kuja kuvuga ubutumwa mu buryo bw'indirimbo aha nkaca nshira ticket dufate meme no kuri 2000 sivyo Imana ifise gahunda n'umuntu adafise n'icasha mu mufuko bica bigenda gute donc urumva bafise 2000 bonyene nibo bafise urusha go kumva ubutumwa bwa Kristo mushake mu nkubite nta kibazo je ntaco bimbwiye nukuri udafise amahera yo kubikora icara utekana ntuzopfa udakoze concert kuko l'objectif c'est pas toi l'objectif si wewe concert ushaka zamazabaye kwishingiro ushobora gukora concert no kwishingiro ushobora gukora concert simaka ukarangiza concert uri mu madeni sivyo baca ngaba batuka abakozi b'Imana ubu nashaka kubabwira nti ni haba hari abantu ba mbere urabona ugiye je nkora ama company akora ivyuma nashaka kubabwira yuko iyo bumvise umuririmbyi wa gospel aje kubasaba ivyuma hari gihe bagira tendance yo kwiruka kubera iki kubera kenshi birangira batarishe soro nkabaza so mwijuru yagutumye sivyo ugiye kubwira ufise uvyuma ati zana nzokuriha bikarangira so mwijuru ataguhereje amahera yo kubiriha au fond numva nkene kubaza ikibazo ninde yagutumye bibereye muri secure birumvikana niyo principe yabo niko babayeho je ntibinderanje muga muri gospel mu kuvuga ubutumwa ndiko ndabaza ninde yagutumye rero uwo yagutumye genda wiyugarana usubire wiyugarane mpaka guhaye uburyo hama nabuguha usohoke je nkunda kuvuga ibintu bibiri ni kimwe muri ivyo bibiri ntabonye iyo nyishu sina avance ni swat Imana irambwira iti sohoka nateguye abakwa kompanya hama nkagenda sivyo ani mugenemeye kugenda ataco mfise canke ikambwira ati fata ya ma economy wawe ugenda I've got your back mugenda ntarumva kimwe muri ivyo bibiri ndabiparika kuko sigikorwa canje ni ikorwa ciwe ndabesha si igikorwa c'Imana nimba ari igikorwa c'Imana ugenda kucitira niyo mpamvu twama mu stress niyo mpamvu twama turiko turashwana niyo mpamvu twama turiko turatukana kubera tugenda kwishira mu kibanza c'Imana tugafata amangagement mu kibanza c'Imana hama bikarangira bidakunze tukaca turangira turi mu mabifu hama Imana cyenda maze kuja ku ma concert menshi bikarangira biri bizarre urumva handi umva washishwe na vya bindi uvuga uti nukuri Imana babari rero tumenye akazi kacu sako kubaka amazina yacu nako gufasha abantu kumva ic'Imana iri kwiravuga rero nimba ufise message ni vyiza senga Imana ikugurira umuryango igukoresha kuko nutabikora gutyo ni yakakavuye tuzoba turiko turazana mu nzu y'Imana responsabilité yacu niyo gukubura niyo gukoropa reka ndabivuge gutyo niyo gukubura
niyo gukoropa nuko ntabigiyemo en detail ngo tugende kuvuga ivy'imishaha ingene umuziki wa influencer umushaha ingene umuziki ushobora gutuma abantu ba responding donc bitwara in a certain way. Iminota 5 gusa developer gusa cyo ndababwira cyo ndigira kugira mubaze ibibazo. Impamvu Satani afise interest yuko mwitiranya umuziki na worship nuko haje umuziki ni instrument iri powerful ishobora ku influence umuntu kugira mu nzira ziri specific. Umuziki ule influence cyane mubishaka mutabishaka. Rafa pase navuze nti bantu mumviriza umuziki surtout mukunda gukoresha kumviriza kuri za YouTube canke biki ni kubera haje umuntu atabashaka gukora ikibi no gukorera umuziki muri uwo muziki nkanyegezamo n'andi ma information utazi wowe uri kurumviriza ukumviriza uwo muziki mugabo umubiri wawe uri kurakimira ibindi kuko ndaza babikora ndi umu engineer du son ndashaka kubabwira ko bishoboka. Umuziki wa influence umushaha. Okay, umuntu reka mvuge gutyo umuntu agizwe n'ibice bitatu sivyo corps, esprit et âme. So ubeshi bwa mbere bakunda kutubesha no kwatubwira ngo nous avons un esprit. On n'a pas un esprit mais on est esprit. Biratandukanye. Kuko uvuze ngo tu as un esprit ni nkuko umengo ni nk'ishati je inchemise nshobora kwambura nkashira hajya hanyuma fata yuko ishati ari esprit wanje nivyo zari nshatubwira ngo urumva ngo nimuze rero ngo tuje ngo muri presence y'Imana sivyo donc ndashobora kwambura ino shati nkayisiga hajya nkaca nsohoka nkagenda mu byo ningishaka hama nkaca nsubira nkaza nkinjira hano nkasubira nkambara nkaca ninjira kwanza muri esprit kandi alors que c'est pas on est esprit quand on le veut ou pas on a une vie spirituelle 24 heures sur 24 heures il est on uvyanka tavyanka shauri yako sivyo. Ame ni kikuje esprit sivyo hama vyose bikaba biri packaged muri iki kibiri mubona sivyo. Control rero y'uyu mubiri aya maboko ndiko ndagira gutya control yayo ni ame. Ame ni ishobora kudesida ko muri ame harimo ibintu bitatu harimo intellect, will hamwe na emotion. Harimo ama emotion, harimo ubwenge, harimo basha will, volonté. Ubugombe cyangwa ubushake. Sivyo? Umubiri ukora nka antenne. Antenne irareceva kandi kemeta tu receva mu masense oui donc urumva uratusha urasanta ivyo ni ibintu niko umubiri ufunctiona. Rero umuziki ingene uri interesting uwumva n'amatwi ukorana directement n'ama emotion. Oro mwibuke uwo muziki reka manze mvuge gutya ame iri hagati ya esprit na corps sivyo. Iyo ame niyo bita medium. Medium camwumva ibikurikira harimo media social media. Mpamvu nso ico kintu ca social media nuko social media nta kindi fise iza itumbera nuko influencer le medium. Umuziki rero uri powerful mu influencer le medium comme medium ari gera umubiri donc ndashobora gukora umuziki abawumviriza bigatuma bagenda in a certain direction. Murabitahura iyo niyo nkota mufisi. How are you using it? Sinzi ngene mwibuka ngene natangwe navuze nti how do you use ufise umuziki mu maboko yawe? How are you using it? No musi nimba ubona twinvestisa mu concert ama company manini yashaka ku brandinga concept izi canke zire bakabicisha umuziki bagasponsoringa bakagira iki nta yindi objectif baba bari kubashaka yuko ama produit yabo aja ku influencer l'âme. Hama ame yamaze kuba influenced they behave in a certain way
kirumvikana rero ncangaro nkavuga nti responsabilité yacu rero uri kuravuza uwo muziki tuba turiko turinfluencer ama ame natwebwe turimwo kugira dukubure muri ame dukubure hanyuma nihagera ijambo esprit sani yavuga dushobore kumva niyo responsabilité yacu rero si ahantu hakavuye ni ahantu hatezwa kuba cleanness si ibintu vyo kunegligea vyo gufata uko dushaka rero satani arashaka rero ko tubikonfonda kuko ivyo vyabaye turashobora kubehaving in a certain way tutarinze gukoresha umwuka tudakoresheje esprit juste vyagarukiye mu muziki ko muri umuziki uryoshe pastor yavuze ko umuziki uryoshe tukatuma tuwuryohererwa hama tukatuza tukavyita worship ugasanga turi andehoro ya obedience Imana yari ishaka ko tubamo kuko umuziki urasamaza franchement ntimuvyirukiremo vraiment antuka mudashaka gutakaza agakiza kanyu muri ivyo mureke kuvyirukamo je ndabibabwiye narabikozemo maze imyaka ingahe ndi mu muziki nimuvyirukiremo it's not fun la fois passée namuronkiye pasteur wo mu producer wa PDD ex producer wa PDD ariko aravuga ikintu camartse yavuze ati haba muri gospel canke muri secular music kugira ugere hariya hejuru hari ikiguzi uteza gutanga kenshi ivyo biguzi ni biguzi vya satani sinovuga ko ari kenshi novuga niko bimeze kuko nturi sanse ku building izina giwawe nturi sanse kuduga hejuru kurusha Kristo rero nimba ushaka kuduga hejuru kurusha Kristo hari ikiguzi uteza gukora kenshi baca bagenda kugira ama sacrifice ari demoniaque kuko ni wagenda kuko hari ama principe kugira umenyekane hari ama system uteza gucamo kugira uzumenyekane ayo nayo bamwe nimba mutarayamenya sibyo ngira mvugire hano hari ibiguzi abandi batanga kugira bamenyekane nabo muri gospel hari hano nigeze kumva ko batanga ibimazi by'abandi ba artiste bagapfa turi muri gospel kubera abantu bari ko bahiganirwa iki kumenyekana izina ryabo rije hejuru ufite uko uzogenda ushaka kwishira imbere ngo umenyekane ngo umviriza nta mu artiste wo muri gospel nta mu star wo muri gospel hari mushake mugende mu bishire muri secular je ndabibona ko ari ibintu biba biri secular nta mu star ari sanse kuba muri gospel ko ntitubereye kuba aba star Kristo wenyene no akeneye kumenyekana rero dupfe Kristo abeho nimwamushaka kubaho Kristo bari wasubira ku musaraba ivyo birabara mubandanye mugenda kugurisha ubutumwa bumenyekane atupri ngo ntimutegerezwa gukora pastor yabivuze mbiriza icara utekane mereze kuraka where there is a vision ivuye ku Mana there is always provision if there is no provision chill icara utekane yakugorana kandi bivuge mu niro reka kugorana nihagera Imana izovyugurura c'est tout nta ukujyanye show it's not about a show nta ukujyanye abasani abafan si aba followers si aba fan je ngiyo mbonye nk'umuntu artiste wa gospel ko aracelebra ngo wow ngo have reached 1 million views je ndabira nkavuga ni vya kweli sinza vudo juge mugano vumengo twari dukwiye kubaho Kristo abari wamenyekana ko niyo mpamvu turirimba ni kugira abantu bumva ijwi rya Kristo nonsubiye inyuma kugira mpeze ufise ihe message Kristo yakubwiye iki no ofise message Kristo afise icyo yakubwiye arafise abo yateguye bazotezwa kukwakompanya wowe winjira muhamagaro w'iwawe ibindi bireke uvuge message Kristo yaguhaye murakoze dukomera amashi murazi karibu kandi for the next kuko nibaza ko tuzogira umwanya ukwiriye wo kuvuga aho byavuye abantu bariyitiranya ngo iyi industry niko bayita
twe turi muri industry turi muri ministry ni ibintu bibiri bitandukanye mushaka kumenya itandukaniro mushaka kumenya aho vyavuye industry yinjiye muri gospel uko yabivuze karibu for the next session